Hacimana Damascene nkaba navukiye mu ntara ya Cibitoki komine ni Bukinanyana uwo mutumba ni Butara nkaba natanguye ubuzima bingoye nari imfuvyi mugabo naragerageje ndiyubaka ntanguriye ku busa nagiye niyumviye gutangura umugambi wo korora ariko mbura uburyo nza kugurana amafaranga sogokuru wanje arayanyima bica bisaba ko ndamukorera kugira ayame ndamukorera yarayampemvye yampaye amafaranga 500 ko niyo nari namusabye natangujira amafaranga 500 maze gutanguza 500 naradandaje ndandaza ibiyoba ndandaza n'amagi maze kunguka 1800 ndashengenda mu isoko ngura inkoko 1800 hanyuma ncangenda nkorera uwundi muntu aca mpemba urukwavu mu by'ubworozi rero natanguje inkoko imwe n'urukwavu rumwe hanyuma byararondotse biragwira ariko ncangira ikibazo citongo kuko nta tongo nari mfise ico gihe rero bica biba ngombwa yuko niyumvira ukuntu ushobora kuronka uburyo bwo kugura itongo byarangoye cyane nafashe ingingo ikomeye ingingo itapfa gufata umuntu wari we wese kubera yuko niyumviriye nje mu mahanga nje kurondera ukuntu norima nagiye kurima ibigori muri Malawi mu ncamake giye muri Malawi kurima ibigori nari njanywe kandi no kwiga kumenya ukuntu ushobora korora ni nabandi mu Burundi nzovyorora ikinyamuga naragiye nakoze urugendo rurerure cyane kuko kuva mu Burundi uje gushika muri Malawi ni urugendo rw'ibirometero 3,000 n'amajana kimwe ca kabiri c'ivyo birometero nabigenze n'amaguru kubera yuko ikibabaje umutima kizindukana amaguru sinigeze ncika intege naragiye ndashika nshitseyo ndakora ndarima hanyuma ndagaruka ndubaka iferme yanje mu Burundi ndubaka ifamu fisi ferme fisi societe yitwa Farm Chicken and Rabbit Investment no musiteye imbere irimwo inkwavu zirenga 1000 kandi twigisha n'abantu korora inkwavu tumaze kwakira abantu benshi haraba diaspora twakira hari n'abanyamahanga tuzana kugira bakorere mu gihugu muri ya ntumbero yo gukundisha igihugu cacu cy'u Burundi abanyamahanga canke n'abarundi baba mu mahanga muri ibyo bikorwa rero maze gukora ndamaze kuzana abanyamahanga n'abarundi bakorera mu mahanga bazana imitahe yabo mu bworozi bw'inkwavu barenga 15 kuva mu mwaka uheze gushika kuri uyu mwaka uyu munsi rero novuga ko nateye imbere kubera ko mfise abakozi nkoresha mfise urumva ni societe inkwavu 1000 sinke ni nyinshi hari abakozi benshi bakora hari n'abandi nuvuga ko imiryango ishobora kuba ntunze itunzwe n'ijya societe ni imiryango irenga 40 hanyuma kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu ku bantu bariko bava mu mahanga baza kushiramo imitahe yabo hariho ibigo biriko biravyagwa na Farm Chicken and Rabbit Investment hari bigiye kubakwa muri komine y'Amabayi hari nibigiye kubakwa ibubanza mu ntara ya Bubanza hamwe intara ya Makamba hariya mu Kayogoro kandi nibigo bizokwakira inkwavu nyinshi inkwavu 10,000 canke 20,000 ivyo ndabishima kubera ko nagerageje gukora nitanga hanyuma ico shaka kubwira ugaruka uyu munsi niki gwaruka uyu munsi bariko barananirwa no gukora bariko bananirwa no kwiteza imbere kubera ubwoba nico gituma nabahaye akarorero ko kuntu nagiye n'amaguru nkora ibirometero byinshi ikintu ca mbere kugira ushinge business yawe utera imbere bigusaba kuba ufise umutima ukomeye nico gituma nababwiye nti nagiye urugendo rurerure yaba ntari mfise umutima ukomeye sinari kubishobora ikindi mu gwaruka dukunda kunanirwa bitewe no kubona ngo nake yarananiwe nanje nzonanirwa ni byiza gufata intumbero yawe ntiwigire kuwananiwe ahubwo wigire kuwashoboye.